Maganawe TV. Shalom shalom bantu b'Imana bakundwa muri Kristo Yesu. Ndabaramukije amahoro y'Imana aho muri hose. Amazina nitwa Kibeho Juste Dirk. Nkaba ndi umuvugabutumwa. Uno munsi mfise ijambo Imana yashize ku mutima wanje kugira ngo turisangire n'abantu bashobora kumva ururimi mvuga, abarundi, abanyarwanda aho muri hose. Abari mu Burundi, mu Rwanda, muri Afrika, muri Amerika, muri Europe, muri Asie, Oceanie, hose abo ubutumwa bushobora gushikira. No munsi hari inkuru canke ijambo Imana yashize ku mutima wanje kugira ngo turisangire. Ijambo Imana yamaye no munsi sirindi ni ijambo rivuga ngo ubu Kristo ntabwo ari dini. Impamvu mvuga ngo ubu Kristo ntabwo ari dini nuko jewe ubwanje ndi umukristo, ntabwo ndi umunyedini. Imana yabwicubahiro cyane. Hariyo itandukanirizo hagati y'ubukristo hamwe n'idini. No munsi hari ishurirwe Imana yashize ku mutima wanje, niryo ngira ngo dusangire, niryo ngira ngo partage muri iri joro. Sinzi aho muri ko ari mu ijoro cyangwa mu wese ahari, ariko aho uza kumvira buno butumwa bwose icyo nsaba nuko uza kumvisha amatwi y'imwe mu buno butumwa kugira ngo bugire icyo bufasha mu gakiza kawe, cyane nimba atabwo urakizwa bugire icyo bugufasha mu buzima bwawe. Imana yabwicubahiro cyane. Ndaza kuvuga ku dini sube kandi mvuge no ku bukristo, ariko naza kandi no gutanga itandukanirizo hagati y'ivyo bintu bibiri, kuko ni ibintu abantu benshi bakonfonda ku buryo n'abakristo benshi ubwabo basigaye bafata ubukristo nk'idini ariko atari dini. Jambo riravuga ngo ubukristo ntabwo ari dini. Idini ni ikigabano b'Imana. Idini ni umuntu aritanguza. Idini ritanguzwa n'umuntu afise vision canke umugambi wo kurondera Imana. Yesu Kristo nashimwe. Hama amaze gutanguza uwo mugambi wo kurondera Imana, abafise ibintu yisunga kugira ngo abantu bazomwumvira canke abantu bazokumva ihamagarwa giwiwe baze bamukurikire bisunze ivyo ashiraho. Ndashobora kuvuga mu ncamake, arashobora gushiraho ivyagezwe, arashobora gushiraho igitabo cy'ivyagezwe, arashobora gushiraho ibintu vyinshi kugira ngo abazokurikira ihamagarwa giwiwe baze barikurikire, hama bize bibafashe kubona Imana. Ariko ubu Kristo ntabwo bwatangujwe n'umuntu. Bwana Yesu Bwana Yesu asifiwe. Nariko navuga ngo ubu Kristo bwo nabwo bwatangujwe n'umuntu, ariko ni Imana yonyine ubwayo yavuye mu ijuru kugira ngo ize kurondera umuntu. Ntabwo ari umuntu yagiye afata icyumviro kugira ngo arondere Imana, ariko ni Imana yonyine ubwayo yaje kurondera umuntu. Turaza gusoma ijambo ry'Imana tuza kwisunga, hamarize kudufasha gutahura bino bintu ndiko ndavuga. Kubera ko impamvu Imana yaje kumanuka yonyine ubwayo ku isi nuko igihe cyose umuntu yagerageje kurondera Imana, ntabwo yayironse ngo ayishikire neza nk'uko Imana yabishaka, ariko uko yagerageza kose vyarangira naniwe. Kubera ko idini ni gicapo cyo kurondera Imana, ariko ntabwo rigushoboza gushikira Imana ahiri, ariko rirashobora kukwereka uko uriko uragenda me ugashika ahantu unanigwa. Kubera ko idini ubwaryo nta nguvu rifise ryo kugushikana ku Mana, ariko Imana imaze kubona ko umuntu yamaze kugira effort yo kwirondera bikanka, yacivuga ati ubu rero ni jewe kugenda kumurondera umuntu, kubera urukundo ndamukunda, sishaka kumutakaza ariko ndashaka kumwiyegereza. Imana ikivuga ati ndagiye kumwironderera uwo muntu. Uno munsi dufise abantu benshi b'abakristo babayeho ubuzima bw'idini aho kubaho ubuzima bw'ubukristo, kubera ukuntu bamaze gufata ubukristo babufata nk'idini. Message iri mu mutima wanje no munsi mwe yarako arandongora kuvuga, yaje kumbwira ngo ati ngo ubukristo ntabwo ari dini. Turaza kuraba ijambo
riri mu Itanguriro igice ca 3 ku murongo w'indwi. Ngo iravuga ngo ijambo ry'Umuntu riravuga ngo uko icyaha cyaje mu isi. Umurongo w'indwi uravuga ati ngo amaso yabo bomi ariweza, bamenya yuko bagenda amenya, badandikanya ibibabi vy'imisukoni bironkeramwo uducocegwa. Umurongo w'indwi nza gusoma wonyene ahamanga cansimira no ku murongo wa 21 uravuga ngo uhoraho Imana arongera Adamu n'umugore wiwe imyambaro y'insato arabambika. Imana ntihabwa icubahiro. Ugiye kubiraba iki gice c'indwi kiravuga ingene icyaha caje kw'isi. Iyi nkuru abantu benshi barayizi. Nukuntu Imana yaremye umuntu imurima mu ishusho yayo. Imana yaza iramugendera ikamuvugisha bakavugana, hama irabona ko uwo muntu atashobora kuba wari wenyene, imuremera uyundi muntu ikuye mu rubavu rwiwe. Hama uwo muntu acaba umugore w'uwo muntu wa mbere ariwe Adamu. Uwo mugore nawe yitwa Eva. Inkuru benshi barayizi. Ariko inyuma y'igihe Satani canke umugwanizi yaje kwambara umubiri aciye mu nzoka, hama abesha umugore, abesha Eva kugira ngo akore ikintu Imana yari yababujije gukora. Ico kintu Imana yari yababujije gukora ni camwa, yari yababujije ati nibaze bajye ku camwa kiri hagati mu itongo ryo muri Edeni. Ariko inzoka iraza iramubesha umugore arayumvira ku buryo ajya ico camwa. Amaze kukijya, inzoka iramumotiva ukuntu yo kwegera umugabo kugira ngo nawene akijye. Umugore aregera umugabo, hama umugabo we ariwe Adamu arajya ico camwa. Amaze kukijya ngo amaso yabo arahumuka. Niyo umurongo w'indwi uvuga ati ngo amaso yabo bomi ariweza. Ubwa mbere baragenda amenya, nta muzu bari bambaye, bari gusa, ariko navyo babona ko bari gusa. Ariko amaze kurya ico camwa, amaso yabo acarahumuka. Bagenda ngo baca baratangura kwiweza ubwo nyene ko bagenda bari gusa batambaye. Hama baca badandikanya ibibabi kugira ngo bafuke ubusa bwabo. Ivyo bibabi badandikanije nivyo ngemba ngereranye nk'idini muri kuri no murongo. Kubera ko bashatse gufuka ubusa bwabo, mandi majambo bashatse gufuka ivyaha vyabo kugira ngo bagumane burya bwiza batibonako. Burya bwiza bari bafise ngo babugumane mu kurondera ibibabi, mu kwifukisha ubwo busa bwabo. Ariko ibibabi ntaco vyari kubafasha, kubera ko ibibabi numunsi wari wese vyari kuma hama bigahera canke bigatabuka ntiyagire ubusa bwabo bwose kandi kuboneka. Hama ku murongo wa 21 urabona uhoraho arabona ko nubwo bifukishije ivyo bintu vyabo ntabwo biri kubatwara ku rugezo rwo kwifuka ubusa bwabo kugira ngo ntibuboneke. Uhoraho acafata ngo abakorera umwambaro w'insato. Insato ni umwagazi w'intama wari ngaho muri iyo tongo ryo muri Edeni. Imana afatira ubaga, ifata urusato rwayo irabambika. Uwo mwagazi w'intama turaza kumuraba mu isezerano rishasha, hama ikambanze sigura idini nisunze umurongo w'indwi. Umurongo w'indwi uravuga neza ngo utwo tubabi ivyo bibabi bisunze bifukishije nibyo ari dini. Nibyo ariko navuga ngo umuntu arashobora gutanguza ikintu cyo kugira ngo agende kurondera Imana, ariko igihe cyose uzokoresha intege inkomezi zawe urondera Imana ntibizoshoboka. Igihe cyose uzogerageza kurondera Imana ukoresheje ingufu zawe ntabwo bizokunda, kuko turabibonye mu isezerano rya kera benshi bagerageje kurondera Imana ugasanga mu gihugu cyose Imana irondeye umugororosi akaburamo numwe, ku buryo Imana nyene girimo ikavuga ati ndabuze umugororosi numwe muri Sodoma na Gomora. Mwese inkuru murayizi, benshi barayizi. Imana imaze kuburamo umugororosi numwe iravuga ati basi genda ukuremo basi Loti hamwe n'umuryango wiwe. Loti ntiyatabawe nuko yarazi Imana cyane, ariko yatabawe nuko ubu Imana yagira ubuntu biciye kuri Aburahamu kujya kunari yavuganye nawe. Imana yabwicubahiro. Ariko rero Imana imaze ugiye kugira abamisirano rya kera, abantu benshi baragerageza kurondera Imana ariko bikanga, kubera ko barondera Imana nk'idini, nk'ukuntu abantu benshi babayeho.
abantu bakunda gusigura bavuga ngo idini ngo kwisi ngo ni zitatu, ngo hariyo ngo Islam, ngo akabaho na Buddhism, ngo akabaho na Christianity. Ariko uno munsi naje kukubwira ngo muri izo dini zitatu bavuga, nimba aho uri uzifata ari zitatu, utangure guharura ko ari zibiri ukuremo Christianity, kubera ko ayo madini yose bavuga ya tatu menshi abiri yatangujwe n'umuntu. Buddhism yatangujwe na Buddha, Islam yatangujwe na Muhammad, ariko Christianity yatangujwe na Kristo. Kristo we ubwiwe ninde? Kristo ni Imana yambaye umubiri kugira ngo ibane natwe. Uraza kubibona muri Yesaya niho bati ngo ni Emmanuel. Emmanuel bisigwa ngo Imana mu bantu. Rero nako navuga ati ngo idini ni ikintu cyatangujwe n'abantu kugira ngo barondere Imana. Islam ni dini, Buddhism ni dini kubera ko vyatangujwe n'abo bantu. Ariko Christianity kubera ko yatangujwe na Kristo, Kristo nawe ni Imana yambaye umubiri. Nico kiza kuitandukanya ni nayo yandi madini, kubera ko Christianity ni Imana aje kurondera abantu. Ugiye gusoma mu gitabo ca Yohana igice ca 3 mungu wa 15 turavuga ati ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mwisi ngo gwatuma itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntafere ubigo, ariko ngo ahabwe ubugingo budashira. Mendi majambo icatumye Imana itanga umwana wayo suko abantu bayirondeye, n'urukundo rwayo yakunze abo bantu. Donc ni byari bifatanye n'ukuntu abantu bagize effort kwirondera, ariko byari bifatanye na effort y'Imana, urukundo yakunze abantu bayo. Iravuga ati baragerageje kenshi kundondera ariko vyaranze, uno munsi ngomba nabironderere. Irahitamo kwambara umubiri, irambara umubiri hama iraza ngaha kwisi. Ugiye kuraba Muhammad ingene yavuse biratandukanye cyane n'ukuntu Yesu yavuse. Ugiye kuraba ingene Buddha yavuse biratandukanye cyane n'ukuntu Yesu yavuse, kubera ko bobo Muhammad hamwe na Buddha bavuse ari uko umugore n'umugabo bahuye, bavuse ari ta normal nk'ukuntu je navuse, nk'ukuntu nawe uri kuranda bavuse. Ariko Yesu Kristo ivuka giwe birambwira neza ngo mwe mu w'Imana niwe yaje mu mukobwa w'inkumi, umukobwa atari bwahure n'umuhungu na rimwe, hama acasaminda atarinze guhura kandi n'umuhungu. Ariko iyo nda kubera ari inda yamwe mu yera, byasaba yuko haza umuntu atacana kimwe kimuriko, haza umuntu ngaha kwisi atacana kimwe kimubonekako. Hama kugira ngo uwo muntu aze kuboneka ataca kimubonekako, vyasaba yuko haza mwe yera ubwiwe abari bagenda mu mubiri w'inkumi itarahura n'umugabo. Ice ihitamo Maria, ihisemo Maria akigenda mu nda yiwiwe amara amezi 9. Ivyo ni ibintu vyanditse muri Bible no muri Korani, biranditse uko nyene yuko Maria atigeze ahura n'umugabo arasaminda. Nani majambo nirya yishurirwa nibijya buvugishwa Yesaya yari yatanze ngo ni Emmanuel, ni Imana yaje mu bantu. Niyo mpamvu kuza kwiwe kwisi kwaje gutandukanye nabo bandi batanguje amadini. Message yanje iracavuga neza ngo ubu Kristo ntabwo ari dini. Amaze kuvuka Yesu haraza, Yesaya yari yavuze kandi ngo azofa, ariko ntazobafuye kubw'ivyaha vyiwiwe, ariko ngo twebwe tuzobona yuko yishwe azira ivyaha. Ariko mu majambo make canke ukuri nuko atigeze ahogwa ivyaha vyiwe, ariko yahowe ivyaha vyacu, kuko vyasaba yuko haboneka umuntu adafise icaha kugira ngo acungure abanyavyaha. Kuko nta kuntu na kumwe umunyavyaha yocungura umunyavyaha, ari kubera ko nawe nabakenewe umucungura. Nico gituma hategereza kuboneka umuntu yera, umuntu ataboneka ko agasemana kamwe, ari we Yesu Kristo, ariyo Imana yonyene ubwayo, kuko nta mugorosi kwisi abaho atari Imana yonyene. Nico gituma hategereza kuza Imana yonyene ubwayo kugira ngo ikore ngaha kwisi. Nayo kugira ngo Imana ikore kwisi nuko yambara umubiri, nuko yambara umubiri, kuko ngaha turi mu buzima cyangwa muri monde physique, kandi Imana ni mwemu. Babayisenga bakwiye kuyisenga mu mwemu no mukuri ko yonyene ubwayo ari mwemu. So kugira ngo imwemu yambara umubiri vyasaba yuko ica mu muntu hama ize kwisi. Impamvu Imana yaciye mu muntu ntabwo yari inaniwe kumanuka direct ngo hama iciza kwisi, ariko yase kuza nk'igisizi imwe
yase kuza nk'ikintu kidafise source, ariko vyasaba yuko ibifise amaraso, byasaba yuko ibifise amaraso kuko ije gucungura abantu bafise amaraso, kuko ngo nta gucungurwa kubaho hatabaye uguseseka amaraso, kandi aseseke amaraso y'umugwanizi y'umugororosi. Niyo mpamvu Imana yahisemo kuza ku isi nk'umugororosi afise amaraso kugira ngo acungure abanyavyaha. Ariko ayandi madini yose ntarinze kuvuga amazina, ayo yandi atatu bavuga, ayandi abiri asigaye bobo yatanguje n'abantu nka twebwe, abantu bashobora gukora icyaha, abantu bavuse nk'ukuntu twebwe twavuse, abantu basenga bagasenga Imana ariko ntibabone ukuntu iherezo ryabo rizoboneka. Nico gituma ugiye gusoma ibitabo bindi byose atamuntu numwe yatanguje idini akubwira iherezo ryawe niba mukurikira, bose barakubwira ati sinzi bizokurikira. Ariko Kristo amaze gushika ku isi yaravuze ngo uzomwizera azoronka ubuzima budahera, ngo uzomwizera ngo niwe nzira akaba kandi ari ukuri kandi akaba n'ubugingo, ngo ntawuza kwa data atamuciyeko. Mandi majambo yari afise confidence muri we, yari yizeye kubera azi yuko we niwe afise ubushobozi bwo kugushikana aho idini ritogushikana. Nico gituma amadini yose atazokubwira iherezo ryawe, ariko ubu Kristo nibwo bwonyine bukubwira ati ni wizera Kristo inyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Paulo niwe avuga neza ngo niba kubaho ari Kristo, ngo gufa ni inyungu. Ni inyungu gute? Kubera ko ubu Kristo aribwo bushobora kugushikana mu bundi buzima wowe udashoboye kwishikanako. Niyo mpamvu abantu bose aho bari, abantu bose babayeho ubuzima bw'idini, abantu bose babayeho ubuzima bw'idini bamenye yuko igihe cyose uzogerageza kurondera Imana ku nguvu zawe, aruhande ya Kristo ntabwo uzoshobora kuyishikira. Ariko muri Kristo honyene niyo dushobora gushikira Imana, kuko niyo yonyene yadukunze, idukundana ivyaha vyacu, idukundana intege nke zacu, idukundana ubube gito bwacu. Ariko ku rukundo yadukunze iravuga ati uko biri kose negerezwa kugenda ku isi kugira ngo ncungure bano bantu, kugira ngo nereke urukundo ndabakunda, kubera nereke urukundo ndabakunda, kubera nabereke yuko nifuza kubaho ubuzima bari kumwe nanje nk'ukuntu nabanye nabo imbere yuko bajya icamwa nari nababujije mu itongo ryo muri Edeni. 21 niyo uvuga ati ngo Uhoraho Imana aronkera Adamu n'umugore wiwe imyambaro y'insato arabambika. Mendi majambo Uhoraho yasanze bambaye ibibabi, ariko irabona yuko nubwo bambaye ivyo bibabi nabwo vyobafuka, ivyo bibabi ntaco vyobafasha. Iravuga ati ntegerezwa kubarondera undi mwambaro bashobora kwambara, bakawambara ukabafuka neza, bakawambara nibahene, bakawambara ukabafuka ku buryo bashobora kwambara n'igihe kirekire, hama bakazoba babayeho ari babiri batibona kandi ubwambure bwabo. Ubwo uwo mwambaro barondereye yarinze kubaga umwagazi w'intama kugira ngo ufate isato yayo ibambike. Uwo mwagazi w'intama uza kugaragaza Kristo. Kugaragaza Kristo gute? Yaravuze ngo niwe mwagazi w'intama akura ibicumuro. Mendi majambo ujya mwagazi w'intama Imana yabaze mu itongo ryo muri Edeni kugira ngo ifate isato gwayo ibambike Adamu na Eva yari Kristo, kuko Yesaya yaravuze ngo azomanikwa ku musaraba kugira ngo abanyavyaha twebwe ducungurwe. Mendi majambo Imana yarinze gufata umwagazi atakoze icana kimwe bano b'Imana mu itongo ryo muri Edeni, umwagazi ataye espace satani kugira ngo Satani aze kubesha. Ariko Imana ivuga ati iyi nama ndazi ko atakintu na kimwe yakoze, iyi nama irera, ariko niyo yonyene ifise capacity yo kuma urusato kugira ngo ndabambike bano bantu banje kuko ndabakunda. Uwo mwagazi w'intama ni Yesu Kristo. Niyo mpamvu Yesu Kristo vyasaba yuko amanikwa ku musaraba, asesa amaraso yiwe, amaraso y'umugororosi niyo maraso ashobora gucungura umunyavyaha. Ntabwo umunyavyaha nka twebwe yari kuducungura, kuko nawene ubwiwe yarakeneye umucunguzi. Niyo mpamvu n'abatanguje y'amadini yose mumva nabone bakeneye umucunguzi. Niyo mpamvu umva n'abantu bose bari mu yandi madini bose ataraba Kristo bakeneye umucunguzi kugira ngo bacungurwe. Umucunguzi acungura abantu si uyundi muntu, umucunguzi acungura abanyavyaha ni Yesu Kristo wenyene. Niyo mpamvu ndabatumira abantu bose bari hanze y'ubuzima bwa Kristo ko bo kwakira Kristo,
hama umaze kwakira Kristo nivyo kintu cyonyine kigwa confidence yo kuvuga ati je ndi umukristo, jewe ndafise autorisation yo kubona ijuru, kubera ko ngo bamwizeye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Abizeye ayandi madini nabwo bafise ububasha bwo gucika abana b'Imana. Niyo mpamvu ndiko navuga ngo idini ntabwo rizogwa autorisation canke bizogwa confidence yo kubona Imana, ko nabwo bishoboka. Nibikunda ko idini rigushikana ku Mana, ariko Kristo aravuga ati ngo abamwizeye yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Mendi majambo burya buntu bari bafise imbere yuko bajya kijya cyangwa cyo muri Edeni, dusubira kandi kuburonka muri Kristo Yesu honyene. Burya buntu twari dufise bwo kutabona ubusa bwa Adamu n'Eva, batabona ubusa bwabo kandi atamyamaro bari bambaye, ariko bakaza kubona ko bamaze kujya icamwa, dusubira kandi kububona muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu rivuga ati ngo abamwizeye yabaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Mendi majambo umwana ategerezwa kuba aho se ari. Niyo mpamvu dufise autorisation yo kuba turi mu ijuru, dufise confidence yo kuba ko tuzobona Imana, kuko abari muri Kristo Imana ni data. Imana ni data. Yesu nabwo icubahiro. Niyo mpamvu mvuga ati ngo dukunde Kristo, ntidukunde idini ry'ubu Kristo. Ushobora kwibaza ati rero kubera iki aba Kristo canke ubu Kristo bavuga ngo ni dini? Impamvu bavuga ko ubu Kristo ari dini nuko amadini yose afise ibitabo bizera, amadini yose afise ibintu bagenderako, amadini yose ameze ukuntu baje kwishiraho ibintu byo gukurikira inzira iza igenda mu ijuru. Ariko Kristo aje gutanguza ubu Kristo ntabwo yigeze avuga ati ngo kino gitabo nkaba ari cyo musoma. Namankurikira abantu benshi abakozi b'Imana bariko baraharira ku byerekeye amadini yabo, bakaca bavuga ati ngo twereke ngo aho ngo Yesu yigeze kuzana igitabo, akababwira ati ngo iki gitabo ngo ni igitabo je ndabahaye musome. Nabwo Yesu yaje atuzaniye igitabo, Yesu yaje atuzaniye ubuzima, ama ubwo buzima tuza kubusanga muri iki gitabo. Nico gituma Kristo atanize kutubwira ngo dusome igitabo, ariko yatubwiye tumwizeye. Niyo mpamvu ayandi madini yose agwanira igitabo cyayo, ayandi madini yose agwanira ivyizerwa byacu, ariko twebwe Imana yacu nabwo tuyigwanira, ariko niyo itugwanira. Kubera ko ugiye cyose ugwaniye Imana yawe, iyo Mana izo bidashoboye. Igihe cyose ugerageje kugwana kugira ngo defend Imana yawe, Imana nizo bishoboye. Niyo mpamvu twebwe ntabwo tudefanda Bible, ariko Bible niyo itudefanda imbere y'Imana. Kubera ko amajambo ari muri kino gitabo na majambo y'ubuzima, na majambo yahishuwe, na majambo yavuzwe na Kristo, mendi majambo na majambo yavuzwe ni Imana yonyene ubwayo. Nibidusaba ko haba umumarayika azana igitabo, kuko Imana yonyene yaraje iravuga. Ari abantu yabanye nabo. Petero niwe avuga neza ngo ubwo buzima ngo twarabanye nabwo, ngo ubwo buzima ngo twarashoboye kubukorako. Mendi majambo Kristo barashoboye kubana na Petero, numwe mu ntumwa ziwiwe. Yaravuze ngo n'ubuzima, Kristo n'ubuzima, Kristo n'ubuzima, Kristo nabwo ari dini. Niyo mpamvu mu vyakozwe n'intumwa mu gice niyo tuza kubona ngo ubu idini ry'ubu Kristo, ngo izina aba Kristo aho ryatanguriye. Muza kurisanga mu vyakozwe n'intumwa baravuga ngo abo naba Kristo. Muyandi majambo babonye abantu bavuga ukuntu gutandukanye nuko bari bamenyereye, bakora ibitandukanye n'ivyo abafarisayo bari bamenyereye, ariko bakavuga ati aba bantu ni bande? Bacavuga ati ngo abo naba Kristo. Muyandi majambo aba Kristo ni ngeso, aba Kristo ni comportement, aba Kristo ni abantu bakurikira Kristo. Bakurikira Kristo gute rero? Nabantu bari mu nzira, ko Kristo yavuze ati ngo ni wari nzira, akaba kandi ukuri, akaba n'ubugingo. Mandi majambo aba Kristo nabantu bari mu nzira ariwe Kristo, bakaba mukuri ariwe Kristo nyene, kandi bakaba bafise ubugingo ariwe Kristo nyene. Uno munsi ndiko nakubwira ngo ubu Kristo ntabwo ari dini, ari tandukanizo hagati y'idini hamwe n'ubu Kristo. Kubera twebwe aba Kristo nabantu dufise confidence yo kuba turabana b'Imana, dufise confidence yo kuba twebwe inyuma y'ubu buzima hariyo ubundi buzima. Ariko ayandi madini yose baguma bizeye yuko bizera Imana ko barayirondera, ariko nta muntu numwe yigeze avuga ati ngo inyuma y'ubu buzima ngo uri muri iri dini ry'iwacu ngo uzocubona buno buzima. Ntabwo vyanditse. Bose bavuga ati ngo uzobitegure ngo iherezo ryawe.
ngo kuko nituzi ingene murazoheza. Ariko Kristo aravuze ati uri muri jewe ntazopfa rubi. Muri Jean 3:16 avuga ati ngo umwizera ntazopfa rubi, ngo ariko ngo azohabwe ubugingo budashira. Bisaba gusa kwizera Kristo kugira ngo uhabwe ubugingo budashira. Na wundi muntu wo kwizera ashobora kuguha ubugingo budashira. Na wundi muntu wo kwizera yogubwo ubugingo budashira. Nibikunda abantu b'Imana atari Kristo wenyene. Muhammad ntabyo yavuze ko umwizera azoronka ubugingo budashira. Buddha ubwiwe ntabyo yavuze, ariko Kristo wenyene ubwiwe niwe yavuze ati ngo uzonyizera jewe azohabwa ubugingo budashira, ntabwo azopfa rubi. Impamvu rero Kristo tumukurikira nuko kenshi gashoboka akiri ku isi baramugwanije kugira ngo twebwe niducungurwe. Baramugwanije, baramubamba ku musaraba, baraza kurondera ikiziga ciwiwe, baramutwara. Umwe mu batunzi arafata imva, aravuga ati ngo ndashaka imva kugira ngo mpambe umubiri wa Kristo. Baratwara imva yiwe barayibamba. Ariko kubera ko abafarisayo bari baza ati uyu muntu byavuze ati ngo azozuka, izuka ryiwe reka turizibire ntiribe, baca bafata imva yiwe bategeka yuko bafata urubuye. Bano b'Imana batereka urubuye ku mva yiwe kugira ngo ntaze azuke, kubera ko bavuga ati Yesaya yarabivuze yuko azova ku musaraba tumaze kumumanika. Ariko kandi Yesaya yaravuze ngo ku munsi ugira gatatu ngo azozuka. Bano b'Imana, abafarisayo bari abanyedini kandi barondera Imana, ariko Imana ije muri bo ntibigeze bayimenya. Ariko niyo mpamvu ndiko nakubwira ati ngo idini na hamwe rizo gushikana mu kumenya Imana, kubera ko Imana ariyo Kristo yaraje mu bantu bayo, ariko ntibigeze bayimenya. Kandi abo bantu yajemo baravuga Imana, barayirondera, ariko Imana imaze gushika muri bo ntabwo bigeze bayimenya. Kandi barasoma neza igitabo ca Yesaya bakavuga ngo turindiriye Kristo ngo azoza, ariko amaze kuza ntibigeze bamumenya, kubera ko idini muri wewe ntabwo rizo gushoboza kubona Imana, ariko Kristo muri wewe azogushoboza kubona Imana, kubera ko Imana muri wewe niyo ishobora kubona Imana ubwayo, kubera ko wewe nk'umuntu uravye Imana nibikunda, ariko Imana ubwayo niyo ishobora kwiraba bigakunda. Bibiliya irambwira neza ngo n'abamarayika ubwayo ntabwo bafise capacity yo kuraba Imana, ariko Imana yonyene ubwayo ashobora kuvuga ati ndibona. Niyo mpamvu Kristo umufise muri wewe uba ufise confidence yo kuvuga ati inyuma ya buno buzima nzobona Imana. Bamaze kugwanya urufu rwiwiwe, barashiraho urubuye kumva yiwiwe, barazibira, bafata n'abasirikare kugira ngo bacunge ntihagire umuntu aza kwiba ikiziga ciwiwe. Ariko ndakunda Imana iyo imaze kuvuga ikintu tegeza kubwishitsa, ngo haje umumarayika afata rujya rubuye arukurayo, hama afata bajya barinzi abarunda ko uruhumye ngo ntibabone ko byagenze. Hama Yesu nkuko byari byavuze na Yesaya ku munsi ugira gatatu arazuka, kugira ngo bigaragare yuko ujya Yesu yavyawe na Maria ariwe Kristo. Ku munsi ugira gatatu arazuka. Niyo mpamvu amaze abantu baje kumurondera yababwiye ati ngo ni kubera iki murondera umuzima mu bafuwe. Bano b'Imana, mendi majambo Kristo yari yarafuwe, ariko ku munsi ugira gatatu yategerezwa kuzuka. Baje kumurondera arababwiye ati kubera iki murondera umuzima mu bafuwe. Ariko mu bantu batanguje andi madini bose nta numwe twigera tumva avuga rino iryo jambo, nta numwe twigera twumva bavuga ngo yarazuse. Mendi majambo barafuwe n'ubu baracari mu mva zawo, kandi barindira bone gucirwa urubanza. Ariko imva ya Kristo yonyene niyo mva igaragara, niyo mva igaragara, kandi nigaragara kubera ko haje umuntu kumwiba, ariko igaragara kubera ko yazuse ku munsi ugira gatatu nkuko byari byaravuzwe ko Kristo azozuka, kugira ngo abantu bose bamenye yuko ariwe azozuka. Amaze kuzuka kugira ngo tumwizere turavuga ati niwe Kristo, niwe Kristo. Kwe bacho bafata rero ivyo yavuze abagendanye nawe baravuga ati Kristo yaravuze bino bintu, baravyandika. Kristo yaravuze bino bintu, yaravyandika. Kristo yarakoze bino bintu, aravyandika. Kristo yaravuze ibi, baravyandika. Bacho bavuga ati abazomwizera rero ko Kristo yabayeho igitabo ngiki kugira ngo tuze tubone ubushobozi bwa Kristo. Niyo nango ya Bibiliya, nico tandukaniro rya Islam hamwe na Christianity, kubera ko abaIslamu bavuga ngo
umumarayika niwe yazaniye igitabo Muhammad. Ariko ikintu kintangaza ni kimwe, nuko isezerano rya kera ryose riri muri Bible riri no muri Quran. Mendi majambo Quran kandi yabayeho inyuma ya Christianity. Mendi majambo nimba Quran yari igitabo cyazanye n'umumarayika kivuye mu ijuru, hama tukaca dusanga isezerano rya kera ryose riri no muri Bible. Mendi majambo nisezerano na Bible nico gitabo cyambere umumarayika yatanguye kuzana, kubera ko Bible yatanguye kubaho imbere ko Quran ibaho, kubera ko agakiza ka Christianity canke ubu Kristo gatangiye kubaho imyaka irenga amajana imbere yuko Islam ibaho. Ndiko navuga rero ku ubu Kristo, ugutandukanya ubu Kristo hamwe n'idini umwe wese avyumve. Hama umukristo wese ahari yumve yuko atari umunyedini, umukristo ahari yumve yuko ari umukristo atari umunyedini. Ni gute rero ubu Kristo bwatangiye kubaho nk'idini? Ubu Kristo bwatangiye kubaho nk'idini tuzobibona. Ndiko nagira introduction uno munsi kugira ngo twumve itandukanizo ry'ubu Kristo hamwe n'ayandi madini. Hama mu biganiro bizokurikira tuzobona ukuntu umukristo abaho ubuzima bw'ubukristo butandukanye n'idini. Tuzobona ibiganiro bikurikira bivuga ati ngo umukristo akwiye kubaho gute gutandukanye n'umunyedini. Tuzobona n'ibindi bikurikira byo kuvuga ati ngo ko ubukristo atari dini, nirihe ni gute ubukristo bwabaye idini. Ariko nagubanda kubwiye si dini, n'abantu basigaye bafata ubukristo nk'idini ku buryo n'abigisha benshi b'abakristo bariko baravuga ubukristo ko ari idini. Ariko nariko nashaka kwibutse kino kintu ngo idini itanguzwa n'umuntu kugira ngo arondere Imana, ariko ubukristo ni Imana yaje kurondera abantu, kubera ko igihe cyose umuntu yarondeye Imana nabwo yashoboye kuyibona. Ariko kugira ngo umuntu abone Imana nuko Imana yonyene yaje ku isi kwirondera uwo muntu. Imana kuza ku isi ni Kristo Yesu, ni Emmanuel muko Yesaya yabishuwe. Bano b'Imana, numva ndyohewe cyane kuba nagira buno buryo ngo dusange kino kintu rino jambo Imana yashize ku mutima wanje. Numva bindyoheye cyane kandi ndaryoheye cyane ko tuzogenda tubana. Numva ndabatumire ko moza benshi mukurikirana, kuko kenshi tuzatura partage ijambo ry'Imana. Bizodufasha cyane mu gusangira rino jambo tumenye neza ubu Kristo niki, ku buryo bizofasha abantu atari abakristo kumenya ubu Kristo niki, n'abakristo bamenya ati ubu Kristo turimo ni biki, kugira ngo bidufashe kumenya inzira turimo. Kuko urashobora kuba uri mu nzira ariko numenye kuri mu nzira. Niyo mpamvu yuko ariho umwe bari kumwe na Yesu aramubaza ngo twereke so, ngo twereke inzira ngo igana kwa so. Yesu aramubwira ati ngo kuva twagendanye ntiwigeze umenya ngo ni jewe ndi inzira. Iyo nzira yashaka kumenya amubwira ati ni jewe ndi iyo nzira, ni jewe kandi ndi ukuri, ni jewe kandi ndi ubugingo, ngo naho uzoja kwa data atanciyeko. Mendi majambo ivyo Kristo yavuze byose nukuri, naho uzoja kwa data ataciye kuri Kristo, naho uzoja kwa data atari Kristo amujanye, naho uzoja kwa data atari Kristo wenyene amushikanyeyo. Na bundi buzima dushobora kuronka, na handi turongera ubuzima bw'ubumana atari muri Kristo Yesu. Na handi dushobora gufuka ubusa bwacu nibuboneke atari kwifuka Kristo, atari kwambara Kristo. Igihe cyose uzokwambara idini uzokama wahenye, ariko igihe cyose uzokwambara Kristo uzokwifuka. Imana yabwicubahiro cyane. Yari mwene wanyu Kibose Juste Dirk, ndamuvuga butumwa. Nizeye ko tuzosubira kandi kubonana mu bihe byinshi. Imana ibahezagire cyane aho muri. Imana mubone Imana aho muri mwese. Hama abatari abakristo muratumiriwe cyane kugira ngo muhakire Kristo, kugira ngo muzobone ubugingo budashira, kugira ngo muzoronke iherezo ryiza. Amanda komeza kandi abakristo kugira ngo mukomeze mugakiza, mukomeze kuri Kristo mwakiriye, wamwizeye wese ntazofa rubi, ariko bazabwo ubugingo budashira. Imana yabwicubahiro cyane, ndabakunda. Amen. Nagoma ndangize shima Imana ko yangire buno buntu, ariko imbere yo nshima nashaka ndakubwire ngo mwene data uri kurankurikirana, inzira yonyene yo kwakira Kristo ni imwe. Ijambo ndambwira neza ngo uzo kwatura n'akanwa kiwe avuye ko Kristo ari umwami ngo azokizwa.
nimba aho uri ushaka kuba umukristo washaka gusubiramo n'amajambo ushaka kuba ati ngo mwami Yesu ngo ndakwakiriye mu buzima bwanje ngo mbere umwami umbere Imana abari wowe ndongora abari wowe nshoboza kuko jewe ubwanje ntabwo nshoboye unshoboze kweza canke guhanagura ivyaha vyanje n'amaraso yawe kuko amaraso yawe ni amaraso y'umugororosi yonyene ashobora gucungura umunyavyaha ndakwakiriye kuva uno munsi mu buzima bwanje kugira ngo unshoboze kuba ugukurikira unshoboze kuba umukristo unshoboze kuba utandukanye n'umunyedini hama nanje mbe mubagire ubuntu bwo kubona mukuzobona ubugingo budashira urakoze ko usubiyemo n'amajambo naguma ndakwizera yuko umaze kuyasubiramo ubu ufise ububasha bwo gucika umwana w'Imana ndika ndagusengere mwene data uri hose ndasenga mu izina rya Yesu Kristo data urahambaye ugira neza uri Imana nziza uri Imana ishoboye uri Imana ihambaye uri Imana nziza urakoze kugaba bino bihe wemeye kandi kudusangiza urakoze kuvuganye n'imitima ya bene data bari ko barakurikirana kino kiganiro urakoze ko bumvise ijambo ryawe abakwizeye Kristo Yesu nibazofarubi ndakwinginze ngo ukore mu mutima w'umuntu wese ariko arakurikirana kino kiganiro ukore ku mutima w'umuntu wese ariko arakumva abakuzi nk'idini ubahishurira icuri ko utandukanye n'idini abakuzi ko utari idini ubandanye ubishurira kibirengeye kizima ubandanye ubaye inkomezi ubaho mukate ubahe n'amazi ngo babandanye kuko rugena rurerure mu izina rya Yesu Kristo ndasenga ngo Kristo ugaragare mu miryango yacu ugaragare mu miryango bari kwaragukurikirana ugaragare mu gihugu cyacu cy'u Burundi ugaragare ku isi yose ugaragare mu Rwanda ugaragare muri Afrika ugaragare Mana muri Europe ugaragare muri Etats-Unis aho bari hose abakwizeye wigaragaze kuri Imana urakoze kuri Imana nziza urakoze kuri Imana igira neza urakoze kuri Imana ihambaye urakoze ko ari wavuze ico tuzosaba cyose twizeye mu izina ryawe ko tuzokironka ndasenga ngo umuntu wese kwisi abahumeka bose abashobora guhumeka bose ubahishuriye ko uri Imana Kristo Yesu urakoze kirengeye cyose turagusabye iherezo ryiza dushoboze kubona data nkuko wadusezeranije mu bakwizera bose ngo tuzobona iherezo ryiza mu izina rya Yesu Kristo dusabye twizeye amen Imana yabicubahiro murakoze cyane hamwe nayaga nawe TV ubwenge ni wo mutima ubwenge ni wo